ubu rero reka ndababaza ko muri ko murakomeye nduru musemerera muvuganira ngo Abanyamulenge mu Rwanda zari itariki 22 z'ukwezi kwa kane 1995 aho igisirikare ca FPR inkotanyi kiyobowe na Paul Kagame mukuru w'igihugu ayoboye u Rwanda ubu ndamuvuga mu zina bagenda mu ikambi ikibeho barasa abantu 8,000 b'abasivile ivyo bifise preve ikibazo gihari hariya drone byonyine ngewe niba bafite imbunda zose zibaho na yasko yitwaze tuvuga idafite moteri cyangwa ifite zireba twirwana niba hari ahantu bazi hari ikigo cya twirwana niba gisibe bagitwike kirangi ariko gufata drone ukayohereza mu rusisiro rurimo ishuri urusengero agasoko abagore bicaho bicariye ku mbuga ukavuga ngo reka turasa abana n'abagore abana babo abahungu babo n'abagabo babo n'abakobwa babo bari mu misozi bariheba yego iyo ntambara n'ububwa pe ndatanze mwiriwe na mwaramutse ku barundi n'abarundikazi aho muherereye hose mu mfuruka zine z'isi ndaramukije abanyarwanda babanyi bacu bahare hakurya ya Kanyaru kuko nabo basanzwe bumva runo rurimi dukoresha nongeye guha ikaze umuntu wese aherereye yaba uwera canke uwirabura mugufi muremure basanzwe bumva runo rurimi turiko turakoresha baba barundi canke abanyamahanga kaze kuri Fleury Podcast TV yambonesha kure yanyu imbere ya kamera nkuko bisanzwe ni Fleury le Patriote wa musesanguzi wanyu aha rero shaka ko turabira hamwe amaborogo amarira ari hakurya ya Kanyaru inyuma yaho havugutiwe umuti inyuma yaho bakorewe ikintu bita operation sindamusiga bama bikarangira batanguye kuboroga bongera bitwaza insiguro zitandukanye ariko jewe nkavuga ati ibi bigaragaza ko mu Rwanda amacakubiri ariho kandi ari ku mugaragaro ntibisiguritse ukungene hovugwa ngo hatewe ngo abantu bitwa ngo twigwaneho ariko hakaba ama conference de presse mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda hakaba ama televiziyo yose mbonesha kure zose zimwe zikorera ku buhinga ngo karabumenyi n'ama televiziyo y'igihugu akaja yose gukora ikibiri avuga ko ubwoko bumwe bwahonyejwe mu gihugu kibanyi ca Kongo ibi bivuze iki ibi bishatse kugaragaza ko abakongomani barenga miliyoni 12 abakongomani barenga miliyoni 12 bamaze gusiga ubuzima mu migwano iri ngaho mu burasirazuba bwa Kongo ataco bimaze mbega hariya iwabo canke umuntu atari umunyamulenge umuntu atari mu bwoko bw'abatutsi apfuye nta marira apfuye nta kiriyo apfuye biwabo ntibabaze ibi birero nivyo niko ndavuga ati ibi biragaragaza neza amacakubiri ari mu gihugu cy'u Rwanda ukungene ama media makuru n'uwitwa ko barongoye ikinyamakuru ndavuga Scovia no barongoye ibinyamakuru byo mu Rwanda baja ngaho bakagira deba batabaza ngo Abanyamulenge ngo barahonye ngo Abanyamulenge bakorewe ihonyabwoko mbega turabire hamwe tubazanye barundi kazi namwe Banyarwanda namwe mwumva runo rurimi ndiko ndakoresha ko dufate on suppose reka dusuppose mugabo birazwi ko harashwe abagwanyi batwigwaneho nabo n'Abanyamulenge bishize hamwe kugira ngo bakore ikiroberi kigwanya leta ya Tshisekedi aba nabo bakaba nabo bitwe imbere y'amategeko ko biyunze ku mugaragaro n'umuhari w'inyeshamba imbwebwe za Sarambwe RDF/AFC M23 rero inyuma yaho bamaze kwiyungira ubumwe n'izo mbwebwe za Sarambwe barakorewe operation sindamusiga ibi twese dusanzwe tubizi sinshaka no kubigarukako nshaka kugaruka agaciro k'umuntu na k'umunyamulenge kuba imbere y'Abanyarwanda ndanke agaciro k'umuntu nako zina mukongomani wese ariko arapfira muri no migwano ari inzira karengane nabonye bavuga ngo hapfuye ngo abamama ngo hapfa ngo abana bato ngo hapfa ibi na biriya ngo hapfa badafise ibigwanisho ngire ko nibariza none burya mu miliyoni ndabisubiye mu miliyoni zirenga 12 zimaze gushikirizwa na ONU na Human Rights Watch n'ibindi binyamakuru byinshi n'abandi basesanguzi baratanze raporo kandi twese twarayibonye ko ntarabona coalition mediatique ko ntarabona ibitangaza makuru by'igihugu kibanyi cy'u Rwanda ko ntarabona ibitangaza makuru ngo bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi ari byo ama TV online atakamba arira ngo hahonyejwe abantu kanaka abana muri Kongo ndabibutse hari abana benshi abakobwa baciwe amabere
Mumbabare ndabivuge mu kirundi nyene nkuko dusanzwe tubivuga mugabo haro nibindi nza kuvuga mu mvugo mbabarira amatwi mugabo bino bihimba bigaragara ku bana babigeme canke ku badamu vyitwa amabere baragaragaye baciwe ivyo bihimba vyitwa amabere bacumiswe ibiti mu bihimba vyabo vyirondoka bafashwe ku nguvu baciwe amaboko ngira mwarabonye umwana yacitse ku icumu baciye amaboko atagira utuboko baramugirishije ama interview n'abandi bishwe mu nzira zitandukanye bakuweho imitima bakuweho amahaha abariwe n'ibindi byinshi vyandagutakiye sinigeze mbona izo mbonesha kure zihaguruka ngo zivuga ati ngo tabara hari abakongomani bene wacu kuko bivugwa ko abanyamulenge n'abakongomani rero ndinze mbona imbonesha kure nyinshi z'u Rwanda zivugira abanyamulenge ngo bahonyejwe ngo bakorewe ihonyabwoko ngo bishwe ku byinshi none izo mbonesha kure bigaragaza ko nkuko na Kagame na leta yo yavyivugiye ngo twagiye muri Kongo ukuvuganira ubwoko bwacu ubwoko bw'abatutsi buriko burarenganwa bwicwa ngo leta ya Kongo irorera none ndiko ndabaza ko muvuga ngo mushaka gutwara ngo aho mwafashe ngo ubwo burere mwafasha mukobora butakora hamwe iterambere mwubaka amashuri amabarabara ngo mwunguro atama banke ngo mukora n'inoti zokoreshwa muri ako gace ubu ako gace muzogatwara karimwe abanyamulenge gusa ko mwagafashe harimo abakongomani mudasiba kubica ijoro n'umutaga tuguma tubona ama video aca hirya na hariya aho mwirirwa murakubita inkoni mutoteza abo mwirirwa murabwira ngo shusha uyo mwishe bangahe ko ntarabona ama media akorana avuga ati buriya tabara izina munyagihugu inzira karengane peu importe kuko nimba abanyamulenge canke abo bantu mwagiye kurengera mwagiye kuvugira abatutsi bari mu gihugu ca Kongo surtout ngo abarwandofone bavuga ikinyarwanda nimba abantu bafise ibihimba abakongomani bandi bariko baricwa bafise ni gute mutaragira coalition mediatique canke mugira ibiganiro vy'agasakisaki mubavuganira muvuga ati yamara M23 na RDF na AFC na Red Tabara n'abandi bicanyi bagiye hamwe turazi ko n'ibindi bihugu vyinyegeje inyuma naho bitaragaragara officiellement turazi ko biriyo officieusement biciye inyuma y'amategeko ko mutaragira ibiganiro vy'agasakisaki mutabariza inzira karengane aba innocent b'abakongomani basanzwe ari abakongomani bazwi bajya batuvuga atababemba bafurero ababangu abashi mwe nabo buko ko ntarabona mo batabariza bishwe ahubwo muranezerwa mukagira umunsi mukuru nkabona ngo ngwinyeshamba zasarambwe ngo zafasha kagace zagafashe atamaraso yasesetse zagafashe ata munyagihugu yapfuye zagafashe ata abantu baraye barakekagura mbe nanje mbatse iyo bariko barafata abana b'abakongomani b'abahungu mukabatora ku nguvu mukabaka abana babo handiko ndavugana na mwebwe ba Bertrand Bisimwa ubu butumwa Bertrand Bisimwa nimba bumva ikirundi baragusigurira Corneille Nanga namwebwe ba umwe yababuka ku minwa sindamwibuka neza ukungene babita abo bose bangoma barize ubutumwa muraza kubashikiriza mubabaze bati iyo mufashe uduce mugaca muraramuragira umunsi mukuru muri biyayura mutwe musubira musererwa ngo mwafasha gace ako gace muba mwafashe nta munyagihugu muba mwinshi nta munyagihugu aba yapfuye kugira aboneke miliyoni zirenga iyi ni raporo yabaye mu bihe bishize ubusinzi statistique bigeze ko muramba baranje gituma ndiko ndavuga nkoresheje ivyo biharuro vyabaye publié officiellement ibi statistique zihari muraza kuzandika muri commentaire kugira agenda zibonereho gusa ndiko ndavuga reka basindeke go precise igitigiri cizina mukongomani amaze gupfira muri no ntambara tugombe dufate imyaka 30 mumaze muri ubwo burasirazuba bwa Kongo mugwana mwica musahura burya hari media nimwe y'igihugu cy'u Rwanda canke yindi media yoba yigize ngo ivugira ngo ishigikira kokeza intambara ngo hafatwe hasubire ngo uvira tombe ngo goma tombe hari umunsi numwe muragira ibiganiro vy'agasakisaki bivuganira inzira karengane z'abakongomani muri rusangi zishwe ziriko zirakorerwa ihohoterwa ziriko zirafatwa ku nguvu ko twabonye ama video murasa mu mashuri abana bahunga ko twabona abanyeshuri bapfuye mwateye ibibombe n'ibindi byinshi izo sinzira karengane canke inzira karengane ku bwanyu n'umuntu yitwa umunyamulenge inzira karengane n'uwo umuntu yitwa umututsi mwagiye kuvuganira muri Kongo nico itonda babwira ati imenyesha makuru byo mu Rwanda haba ibinyemesha makuru by'igihugu n'imenyesha makuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi nta gaciro nta deontology canke nta ideology y'ikinyamakuru
nta karangamutima k'itangazamakuru mugira. Mwe murabafana, murabakokezi gusaba intambara, murabakokezi b'ubwoko, murabakokezi b'amacakubiri, mwaraboze mugenda munuka, imitima yanyu simvuze ko munuka ku ruhu, imitima yanyu iranuka kabisa. Imitima yanyu yuzuye amaraso, yuzuye urusazi. Nta kuntu wowe uri umwana muzima, uri umwana w'umuntu ufise umubiri n'amaraso ugahaguruka ugakora ibiganiro vy'agasakisaki utabariza ngo Umunyamulenge ngo arapfuye. Mbe abakongomani bandi bako barafa b'inzira karengane, mubizi mubibona amafoto y'abasirikira ko ntarabona mukora ibiganiro muvuga ati umviriza M23 naho mwamuko muragwanira ukuri, mwanyeshamba mwambwebwe mwezasaramba, naho mwo ivyo mwoba muri ko murasaba arukuri, nimuhagarike kuyica inzira karengane, nimurondere nkuko hinge ndabashiramo akagisire gatoyi aho bivugira ngo ni gute ngo mutorondera ngo aho ari ngo Abanyamulenge batwigwaneho bari ngo mubapirone ngo mukoreshe za sukoyi ngo mubakureho ngo kuko ngo abo ngo bafise ibigwanisho ngo ariko ngo mureke ngo kujaniranya canke ngo mureke kwica ngo abantu bafise ngo masengero ngumva ngo bafise ngo abantu bari mu dusoko bagize iki. Ukungene biriya bintu vyabaye umuntu umwe muri mwebwe muri Sirtu Baskovia n'abandi nabonye bakamejeje bariko baravuga ibi na biriya bivugira yamuhe. Nimutwereke video yaho hantu batarahabombarde mvuga ati bari mu soko, bari mu rushengero, bariko barakina kabumbu hama barabica bica inzira karengane. Aya majambo menshi mvuze kuri ivyo. Reka tugende mu gihugu c'u Rwanda rero neza na neza igituma bisa kandi gituma jewe ku bwanje Fleury Patriote bimvuga nzovyemera kandi ndavyemanga. Mu Rwanda mufise amacakubiri aboze naho mwivugisha ngo 2004 ngo mwaradashwa amacakubiri aboze mufise namana yababwiye. Sinje kuvuga iby'ubuhutu n'ubututsi mugabo reka ngende nkoresha uburorero kuko namwe muri ndamugira ibiganiro mukadebatinga ku bintu by'Abanyamulenge ngo bakore Ihonyabwoko ngo gisirikare cy'u Burundi ngo ari 10,000 burya tubabaze je ndabibarize nk'abantu boba bakurikirana ivy'intambara canyo boba bazi igitigiri c'abasirikare nombre ushize nombre ya kanaka y'igisirikare ugacu yitereka aho hantu mwavuze nibo kuyirayo. Inkoko zonyene mu kuzorora baravuga ati muri mu kazu kiki ka metero kwadrato hajamwo inkoko imwe ya mutoyi n'isake yayo canke haje inkoko 3 canke 5 bivanye n'ibiharuro vyo guhema strategie zose baba baritse. Ni gute mwotangaza ku binyamakuru atani isoni mufise niba ari ngo Olivier Ndene umwe ngo cagihemo c'Abanyamulenge na Baskovya nyene numvise babivuga mu madeba bako baragira n'ibindi binyamakuru n'abandi bajournaliste bihura mutwe nk'abarabe n'abandi n'abana babwiye ba Marechal n'abandi benshi bakoketse intambara ba Pascal n'abandi ngo hari ngo cari gisoda na communique nabonye no maborogo ya Corneille Nanga na Bertrand Bisimwa bavuze ngo twe twari 8,000 ngo tuja ngo kwihanga ngo abantu 30,000 igisirikare 30,000 soldat ngoronka mu bashaka muri Kongo muri ako gace haja muri Goma 30,000 soldat zihahonyoye ngoronka ho muja mwe mwambwebwe za salama ubu kabisa ngoronka naho muhonyora 30,000 habo murateye n'isoni ngo mubora ngo muri abasoda ngo harimo ngo 10,000 by'abasoda b'abarundi abasoda ikintu kinjohera imbere uko ninjiranye nzira mu kiganiro canke ndabahu ubusesanguzi bwimbitse bona babaje bunateye n'amarira buteye n'agahinda. Sinahura ukungene mushoboye kwiriza iyo mukorewe operation successfully mugahanwa accordingly mugahanwa neza na neza babivuye ko baga ebana sinzi bagahushura mugaca muza kurira mugaca mutangura strategie zo kwandika muboroga mwandikira ngo ba Antonio Guterres canke amahuriro mpuzamakungu ndabahaye pole cyane kuko aho mwahonyoje ukuboko mwahonyoje amaguru mwahonyoje urutoki mu ntotsi reka baho bakiritse. Ibi ndiko ndabibwira abasirikare sindabibwira abasivili. Ubu rero reka ndababaza ko muri ko murakomeye nduru musemerera muvuganira ngo Abanyamulenge mu Rwanda zari itariki 22 z'ukwezi kwa kane 1995 aho igisirikare ca FPR inkotanyi kiyobowe n'umukuru w'igihugu yari igisirikare kiyobowe na Paul Kagame mukuru w'igihugu ayoboye u Rwanda ubu ndamuvuga mu zina bagenda mu ikambi ikibeho barasa abantu 8,000 b'abasivile. Ivyo bifise preve hari umumenyesha makuru witwa Paul Rowe
hari n'ibindi bimenyesha makuru, hari abazungu, hari ONU. Raporo ya ONU yonyene iravyivugira, vous avez tué entre 5000 à 8000 peuples innocents batagira ibigwanisho, batagira na arme blanche, batagira n'imbugita, batagira n'ifurusheti. Mwe muvuze ngo Minembwe ngo babasante ngo ni inzira karengane. Hari inzira karengane zisumba abo banyagihugu bo mwikambi y'Ikibeho. Abanyagihugu muhenze ngo ni muze ni mutahe ngo twaragaruje amahoro ngo twaragwaniye ngo genocide sinzi ngo twaragifashe ngo ni mutahuka u Rwanda rurimo amahoro. Mugabo mwababwira tahuka mugaca mwongera mukaja kubinjiramwo mugakekagura. Ibaze kwica 8000 abanyagihugu ibihumbi 8 inzira karengane. Ndabameneshe neza mu biharuro byatanzwe mu matohoza yakozwe na ONU na Human Rights Watch n'ibindi bisata biharanira agateka kazi na muntu. Harimo abana barenga igihumbi n'ijana kuduga. Muri abo bantu bishwe harimo rebebe abana bato barenga igihumbi n'ijana. Ivyo siniko ndabona mu bivuga, ntimubona ko mwe muri nyamaswa. Ibitangaza makuru vy'u Rwanda ntimubona ko muri nyamaswa. Scovia ntubona kuri nyamaswa. Marshal ntubona kuri nyamaswa. Rabin ba Pascal n'abandi benshi, izo za Kigali ngo za Igihe za n'ibindi vyinshi, ntimubona ko muri binywa amaraso mwebwe. Ni gute hopfa abasirikare batwigwaneho bafise inkoho bari ku rugamba mukarira. Reka igisoda sigisukari. Haga mwarabahenze ngo nimuze ngo twigwaneho mwegeranya abasore n'abana babo. Muribuka ko ari umunyamurenge yabibye umwana wiwe, mwari mwatwaye abana babo babiri mu ntambara. Bavuga ati no, dusubiza abana bacu. Abavyeyi barakubaguwe, ubu uw'Imana ishimwe vyarangiye bagiye za Burayi. Abana babo baje barakubaguwe, barakubiswe, barasubira ngo batswe no kubica ngo babakubita. Bariyumvire ngo banabice kwera bamaze kumenya amabanga y'ivyo babatwaramwo, mugo birananirana kwera abavyeyi babongira ijwi ryarageze kure biragaragara, barasubizwa mu muryango. Abavyeyi ngo birangira baronse inzira yo kuja muri Canada. Bari muri Canada kandi Imana ishimwe. Rero ntahuza ukungene mwabimenyesha makuru vyo mu Rwanda. Je mvuga ko muri menyesha makuru vyavumwe, muri vumwe. Kuko rese nahura umumenyesha makuru apasha. Ugasanga ko hakina match zibiri Real na Barcelona. We umumenyesha makuru ntapasha. Ngo Barca ngo niyinjize. Ngo Real cyangine oya. Umumenyesha makuru nico gituma ibimenyesha makuru vyo mu Rwanda. Je ndaratwengeye muko muravuga n'intambara muri Kongo. Mvuga na fanatisme, nguruva ku Rwanda. Uravye amatitiro nyine mwandika. Ngo karabaye ngo i Burundi ngo mwagize. I Burundi. Ibyo byo Burundi sino Rwanda bigaruka ko Burundi. Ikingyohera nuko numvise mu manalize baheruka kugira ababigira mu nabatangaza makuru ngo bakomakomeye zose za BNB bajya hari ikindi kimenyesha makuru gikunda sinzi nirabibuka ndaza kubabwira bavuze ati umviriza intambara yo gufata Uvira iragoye, intambara yo gutera Bujumbura yoyo ntimunanayirote ngo nimushobe gushoza intambara ku Burundi kuko intambara muteye Bujumbura cyangwa muteye igihugu cy'u Burundi mumenye muhakikishe ko igihugu cy'u Burundi mugifashe, indongozi zihari muzicuritse mushize indongozi zimushaka ngo mugabo mugakubita swata mugatera objectif yanyu igakubita swata mwimuke mu Rwanda muhindure nationality u Rwanda ruzosha rucika u Burundi. Ivyo murabizi nico gituma mwabwiwe ati sinshaka ko gumanda basubiriramo urusasu rumwe Bujumbura amasasu igihumbi i Kigali. Hari umurongo utukura. Numva ngo mwaheruka gucucagira ngo bisirikare ngo ku mipaka. Nimucucagire ku mipaka injira. Mugabanya amajambo kubitangaza makuru. Abamenyesha makuru banyu binywera ibimogi baza nkaba Marshal nabonye akora ikiganiro ngo areka aranyishura. Ngo hari umutangaza makuru ngo yitwa Feri ngo w'i Burundi ngo avuga ibintu biriya ndabivuga no ndagusubiye ndakuvuze Marshal utagabanije bimogi. Rabe wewe wibaza ngo waronse ngo ubuhungiro, waronse brende, waronse ngo embassy. Kagame yiyiciye mwene wabo. Ivyo murabizi. Kagame yiciye aba ofisiye bamufashije gushika ku byo yashitseko mu gukora genocide no gushika kuri ubwo burongoza Ariko. Kagame yirukanye Kayumba Nyamwasa agomba kumwica n'ubu ngo aracamurondera. Ba Noble Marara
haro nundi ari muri Afrique du Sud sinibuka ko ndamwibuka neza nawe nyene namwibuka ndamubabwira abo bose bari inshuti za Kagame abanyarwanda inkotanyi mugabo wewe umurundi utagira na ABCD ngo wagiye wakamejeje ngo uri kumbonesha kure Nyarwanda ngo uri kuracafutse igihugu c'u Burundi ntigicafutswe igihugu c'u Burundi none amateka y'u Burundi tuzoguma tuyababwira musanzwe muyazi mufise ahantu mwayanditse mufise ahantu mugenda gusoma nje tamwe nko muravuga igihugu c'u Burundi mufise naho mugarukiza mwe gusa ni Burundi twabuteye Burundi we hangwe Burujumbura irikanze kugira gusa muronka ama views umuntu yira arabe titre avuga ati Bujumbura hatewe komeza murota mugabo none yakonda garuka rero mvuga ati ko musemerera muvuganira abanyamulenge bahonzwe bari mu gisirikare ca twigwaneho kubera iki mutavuganira inzira karengane oni yashizeho iranemeza oni yemeje genocide yoyo ubwo bwoko bw'abatutsi bwakorewe genocide bivugwa munavugwa mwama masemereye mwama munibutse mwama mwana ninahaje bwo bura mahoro nta nakababaro bufise kubera baravuga ati twebwe turafise naho tuvugira Kagame wenyene yari yemereye ko hariho ubwoko bw'abahutu bwapfuye uwari kwisonga ryabo bavuga ngo bakoze genocide iretetutsi ibi sishaka kubigaruka ko bituzoza mu biganiro biramvuye none bobo abo Kagame yiyemereye naho bapfuye bazovuganirwa nande bavugirahe ko mwase ko bana create na societe cyangwa cooperative cyangwa ONG ibavuganira ico ni kimwe abapfuye mu ikambi y'ikibeho n'andi makambi haro n'abana bo mwasanze tingitingi n'ayandi makambi menshi kuko mwasaba ngo bave mu makambi baje mu mihana banse kuko babona ko muri ayo makambi niho bazize uburaro n'uburamuko niho babona ko bari muri security muca mu bashwaramwo murakerera raporo n'isiguro nabonye mu misi yahera bavuga ngo harimwo ngo FDLR ngo bari bagiye kuronderamwo FDLR z'abamama FDLR z'inzoya nta soni mufi nico tarababwira ati remedia Rwande ibinyemesha makuru bitangaza makuru nta bamenyesha makuru mu Rwanda mugira murabatangaza makuru murabakomunikateur gusa mwe muraza mugaterura mugaca mukomunika kuko hari itandukaniro ry'umumenyesha makuru n'umutangaza makuru abatangaza makuru bo mu Rwanda mwe muri bintu amaraso abatangaza makuru bo mu Rwanda shame on you nta kuntu mwoza ngaho ngo nabajije muri intambara iri kiraba muri Kongo u Rwanda rwateye Kongo ruko ruyica inzira karengane muvuga ngo murondera za FDLR tuzi murondera muri Kongo ko ari ubutare ari inzahabu ariko rutakobalte n'ibindi byinshi n'amadiyama izo FDLR murondera kuva mu imyaka 30 ishize kuva mu 96 hose 95 muri Kongo kuzirondera abasoda 1500 nibo mutararangiza